woba ufise umugambi wo gutangura YouTube channel canke ufise YouTube channel ariko itarakura gushaka urugero wifuza ko igerako? Nyimba inyishu ari ego, iyi ni video rero mbishaka ko uraba kubera ko muri no video ndakwereka ukuntu ushobora gucagura niche canke topic canke sujet wokorerako wokubakira ko YouTube channel yawe. Abenshi ntibohera gucagura sujet canke niche bubakira ko YouTube channel, hari abayicagura inyuma y'indwi nke canke inyuma y'ukwezi kumwe canke abiri bagasanga batanye ku losing interest canke batanguye kubura courage kubandanya gukora ko YouTube channel yabo bivanye nuko batisunze ibyo mpava ndabeka muri no video bifasha kugira umuntu ashobore gucagura neza sujet canke niche yokorerako. Hama kandi apa y'ivyo ndabaha n'uburiro bwa YouTube channel bwa sujet bwa niche wokoresha mu kubakira ko YouTube channel ubushika kuri 15. Kuri ubwo rero nyimba ufise umugambi kuza gutangura YouTube channel muri kazoza canke nyimba ufise YouTube channel uriko urakorera ko ariko ikiri hasi, iyi ni video bishaka ko uraba gushika kumpera. Hama nyimba rya mbere uje kuri YouTube channel ndaguhaye ikaze. Je nitwa Strong Will, ndi umu entrepreneur en ligne maze gufasha abantu benshi gukuza YouTube channel. Hama ndafise n'izindi YouTube channel apa yiyi, ndafise na website, email list n'ibindi byinshi nikuvuga n'ibintu bifisemwo uburambe. Kuri no YouTube channel rero ndagufasha gukuza YouTube channel, ndakwereka uburyo butandukanye bwo guca amahera ukoresheje YouTube channel yawe hamwe n'amakuru abagezweho kujanye n'ukuntu wokuza YouTube channel yawe. Kuri ubwo rero fyonda canke ukande kuri iyo buto yanditse ko subscribe, wongera ufyonde agakengeri canke inzogera kugira uzoba mbere mu kuronka notification chaque fois nshize ko video nshasha. Tudatevye rero reka dutangure video yacu. Okay, ikintu ca mbere uwomenya nuko utegeza kufita umugwi kanaka w'ibintu uvugako, kuko ufashe ukavuga ku bintu nka vyose, ukavuga ku bijanye na sport, ukavuga kuri politique, ukavuga no ku bijanye n'urukundo, ukavuga kuri business, ugacanganya ibintu vyose ukagereza gushikira abantu bose, byarabonekanye yuko muri ico gihe wisanga ata abantu na bamwe washoboye gushikira. Kuri ubwo rero birashaka ko ufata umugwi kanaka w'abantu ugomba gushikira. Nk'akarero urashobora kuvuga uti ngomba kuzohora anshikira abantu bakunda football, abantu bakunda bashikeneye kumva makuru kujanye na football, Ligue des Champions n'ibindi. Muri ico gihe ucuraba abo bantu akabiri gukorera ko uwo mugwi w'abantu surtout ugitangura utegeza gufata umugwi kanaka w'abantu. Muri ico gihe abantu bagukurikirana baraheze bakaronka byinshi kuri yo sujet uvuga ko muri ico gihe uba uja en profondeur ukavuga kuri ivyo bintu nyene kanaka uba wafashe ingingo yo kudukorerako. Hama ikindi kintu womenya imbere yuko ndaguha uburiro butandukanye bw'ivyiyumviro gukorerako mu kubaka YouTube channel yawe. YouTube channel yawe itegeza kuba hagati y'ibintu bibiri, swat utegerezwa gutanga information, ukigisha abantu ikintu kanaka, ukabaha information, ukabigisha ku kintu kanaka, ukabaha information, canke naho ukabaryohera ibyo twikwita entertainment. Ni hagati y'ivyo bintu bibiri. YouTube channel yawe yisanze itari hagati y'ivyo bintu bibiri, kweforma abantu canke ku entertaininga, uca wisanga YouTube channel yawe abantu bashasanga iri boring, ntibaheza ngo babe interesa n'ivyo uri kuratanga, ko ni mpaka swat uwinforme canke uwentertaining. Ni hagati y'ivyo bintu bibiri. Ico ni ikindi kintu ushobora utegeza gukorerako uri kuracagura sujet canke niche ya YouTube channel yawe wotangura. Hama inzira nziza irashe yo gushobora gucagura niche canke topic canke sujet wokorerako ukubakira ko YouTube channel yawe, utegeza gufata urupapuro n'ikaramu ukandika ibintu ukunda, ibintu wabayemo, donc tes passions, your passion, your hobbies. Udokurandika nyimba ukunda kumviriza amakuru politique, ukandika amakuru. Nyimba ukunda gukina football, nyimba ukunda gukurikirana basketball, nyimba ukunda guteka, nyimba ukunda kuvuza guitar, nyimba uvuza piano, nyimba ukunda kuvoyager, nyimba ukunda gucapa, uraba passion, nyimba ukunda gukina game. Dokuraba ibintu ukunda gukora canke ibintu wabaye mu gihe kitari gito, ibintu ni naho muri ico gihe ntiwigera ubura sujet kandi ntiwigera urambirwa uriko urakora content zawe, kurategura content zawe havushikiriza kuri YouTube channel yawe. Muri ico gihe uraheza ukaraba, dufate nk'akarero ari football, uraba specific ukavuga uti je nkeneye kuvuga ku makuru ya football,
nturi uwigisha abantu gukina football canke ariko utanga amakuru ajanye na football, donc uraba specifique ku bintu utanga, gutyo surtout ugitangura birafasha ko abantu bamenya neza ikintu borindira gihava kibonekana kuri YouTube channel yawe. Reka rero ndabahe uburorero bushika 15 bw'ivyiyumviro mwokorerako mu gucrea YouTube channel yanyu. Akarero ka mbere woshaka gucrea YouTube channel ya top 10. Top 10 kuvuga ucuza urafata ibintu 15 bigezweho, akaba ari byo werekana. Nk'akarero kavuga uti aba president 10 ba mbere batwaye Etats-Unis nk'akarero, canke inzu 10 za mbere ndende mu Burundi n'urugero. Kavuga uti abakinyi b'umupira ba mbere batunze ku isi. Donc uzuratanga ibintu 10 vya mbere, hama liste ntiyo kwigera ihera, nta munsi warimwe wigera ubura sujet. Icyo uvuga ko hama abantu barakunda kumenya ibintu vyagiye bimenyekana gusumba ibindi, canke ibintu biza imbere gusumba ibindi. Ico ni ciyumviro ca mbere wokorera ko mu gutangura YouTube channel. Icyumviro gira kabiri woshobora gukorera kuri makeup. Uri umwigeme ukaba uzi cyane ibintu vya makeup, ibintu vya beauty, woshobora gutangura YouTube channel kuri iyo sujet, kuri iyo topic, ukadurigisha abantu ukuntu bashaka kuyikora bagasa neza gusumba imishatsi igezweho, fashion n'ibindi byinshi, ukabereka ukuntu bagira inzara tusa ibintu bigezweho. Rimwe rimwe ukabereka pratiquement, ikindi gihe ukababwira ku muntu ngene ibintu bimeze, ngene ibintu bikorwa, ukabaganiriza ariko kubijanye na makeup. Iyo nayo nyene yoshobora kuba sujet ukorera ko mu kubaka YouTube channel yawe. Icyumviro kigira gatatu woshobora gushikiriza amakuru y'inkino zitandukanye, soit tukavuga kuri football canke basket canke rugby canke inkino izarizo zose, ariko ukaba umuntu ashikiriza amakuru avuga ibintu ngene bipanze, ico wiyumvira ku nkino zaraye ziheze, ico wiyumvira ku nkino zizoba tusa, ugashikiriza amakuru. Niyo yoshobora kuba YouTube channel nziza cane wokorerako. Icyumviro kigira kane woshobora kuvuga ku bijanye na business, ukahafasha abantu ukuntu bashaka kwidebuya par correspondance en ligne canke abantu barondera ubuzi. Nk'akarorero nko mu Burundi hariho site zitandukanye abantu bashaka kurondera kubuzi nka intercontactservices.com, ukabereka amasite bene bashaka kuronka kubuzi, canke nko mu Rwanda ukabereka ukabapartager site nka apen.com. Iyo ni site ifise nk'umuko muri Australia, ariko irafite akishima, iratanga ama projet ku Banyarwanda, ku Abanyarwanda, Abakenya tusa all over the world. Ugatanga ugapartager ama platform benayo ashobora gufasha abantu kwidemuya par correspondance en ligne, ukavuga kuri business en général, ibyo ushaka gukora au niveau local tusa. Donc ukavuga kuri business, niyo yoshobora kuba YouTube channel, yoshobora kuba ide nziza woshobora kubakira ko YouTube channel yawe. Icyumviro kigira gatanu woshobora kuvuga ku magara y'abantu. Nyimba uri nk'umuganga canke uzi vyinshi kubijanye n'amagara y'abantu, urashobora gufasha abantu. Nk'akarorero umuganga ntiwocu uvuga ku bintu byose en général bijanye n'indwara, ariko wofasha umugumwe w'abantu nkuko twabivuze ko ari gufata niche iri specifique. Nk'akarorero ugafasha abantu barwaye diabete, twavuga ko ukeneye gufasha abantu barwaye diabete, ukabereka ingene bufungura, ukabereka ibyo bogira, imyimenyerezo bogira, donc ukafasha iyo uwo mugwi w'abantu komsa wisanga abantu benshi bagukurikirana bafise bakeneye izo information muri kurabaha, bakeneye ubwo bumenyi uri kurabaronsa. Gutyo woshobora kubaka YouTube channel nziza cyane ufatiye kuri ico ciyumviro. Icyumviro giya gatandatu ni gaming. Nibaza yuko mu Burundi no mu Rwanda si benshi, competition ntiri hejuru cyane tugeranije n'izindi n'ibindi byumviro abantu bakubaka ko YouTube channel. Ubaye ukunda gukina ama game ubizi ko kinini ku gukina ama games, urafata ugakina ku mashini yawe game, hama ukaregistra, hama ukasa no witoshanya. Donc urabona dufata ari nk'abantu babiri ko barakina muri game, ubu uri ku kote y'umwe akaba n'undi karakugwanya, mukagwana jite muri game. Hama icyo ukora uba nk'uri live, ufata ko umuntu ari hari,
hama mukagwana ukitoshanya ukavuga arankubise bla 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 tusa, hama abantu bagize bakarorera. Nko mu Congereza hoho iyo ni niche iri riche cane, abantu bakorera ko gose na competition iri hejuru. Ariko nko utangura gaming channel mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nibaza yuko yo ba successful cane kuko si benshi bamaze gutangura YouTube channel kuri iyo niche. No kuvuga ico ni ikintu ciza cane, ico kintu ciza cane, ni sujet cane umuntu yoshobora kubakira ko YouTube channel. Hama iciyumviro kigira ndwi ni politike, ni woshobora gutangura YouTube channel ukavuga kuri politike. Iyo ni sujet iri populaire cane mu Burundi no mu Rwanda, hariho YouTube channel nyinshi cane zivuga kuri politike, ariko bayo ukunda politike ntico kubuza gutangura YouTube channel kuri iyo niche, kuko competition simbi, competition ni nziza cane. Competition niche bayimo competition bisigura yuko ibihagaze neza, ibifise abantu benshi cane bayikurikirana. No kuvuga woshobora gutangura YouTube channel, it's not too late. Ushobora gutangura YouTube channel kuri politike, hama ugacushamwo akabijya, ukamenya ukuntu uvugisha abantu, ukamenya ukuntu uteramisha abantu, ukamenya ukuntu ushikiriza amakuru mu buryo bw'iwawe, mu buryo buri unique. Iyi niyo ikaba ari yindi ikindi cyumviro ukorera ko mu gutangura YouTube channel if you want to. Icyumviro kigira umunani ni ibibanza bitandukanye mu gisagara urimo canke aho uherereye, ibibanza vy'iratiro ushobora gutanga kuzurika abantu, ibibanza bitandukanye vy'iratiro, ukereka ingenzi, simpaka uhishikire. Ibibanza byinshi vy'iratiro bifise amasanamu abari disponible online ku masite officiel yabo. Uratora amafoto hama ukavuga ko, ukabereka, ukavuga ibiharangwa, ingene ibintu bipanze, ukabaha igituma boja gutemberayo, gutyo ufasha abantu b'ingenzi cyangwa n'abantu mu gihugu bakeneye gutembera ahantu hatandukanye. Gutyo bakeneye kugira sorte, bakeneye kuja hariya, bumenya ko baja kuri YouTube channel yawe kuraba ibibanza bitandukanye vy'iratiro. Nico n'ikindi cyumviro ukorera ko ugomba gutangura YouTube channel. Icyumviro c'icenda nuko wofasha abantu gutakaza ibiro. Abantu benshi barafise ibiro vyinshi, n'abadafise vyinshi barakenera kubipunguza, bakenera kubitakaza. Kuri ubwo rero utanguye YouTube channel ufasha abantu gupunguza ibiro, abantu gukurikirana cane muri ico gihe ubereka, uragira ama recherche, hama ukabafasha ukabereka ibintu boshobora gufungura kugira bashobore guta ibiro, inyifato bogira, ukuntu bokwigenza, ibyo bofungura n'ibyo badafungura tusa, ukabereka ukuntu bovyifatamo kugira bashobore guta ibiro. Ariko nibaza ko iyo sujet bibanguse mu gihe uri umuntu wowe wagize ko ufise ibiro vyinshi hama ugaparvena kubipunguza, avyo korohera cane ko wobuzi neza inzira waciyemwo kugira ushobore gupunguza ibiro wahoze ufise. Ni sujet iri très intéressant nko muri mu Congereza hoho canke mu Gifaransa. Izo ni niche ziba ziri riche cane na competition biri hejuru gose, ariko mu Kirundi no mu Kinyarwanda si benshi babivuga ko. No kuvuga ubaye mu bambere woronka audience nini cane, kuko hari abantu benshi bifuza gutakaza ibiro, kandi ubaye ubifisemwo ubumenyi, co bari ikintu yoba ari sujet nziza cane ukorera ko mu gutangura YouTube channel. Icyumviro kigira 10 wo kwigisha abantu guteka. Abantu benshi barakunda guteka, surtout abamama n'abapapa bakeyi barakunda kumenya guteka. Kuri ubwo woshobora kubigisha style zitandukanye z'ukuntu boteka, ukuntu bokatakata ibintu biriya, bagacanganya, bagatora resultat izi na ziriya. Baye rero uzi guteka, uri mu cuisine mwiza, ushobora gupartager n'abandi ukuntu boshobora kwevoluwa mu bintu bijanye no guteka. Hama simba ko barize ibintu byo guteka canke iki, bisaba gusa kuba ubikunda, kubera ko ntawamenya byose. Binyeruzi hari uwundi muntu atabizi akenera kubimenya, n'ububizi hari igihe atabagira nka kujya wogira, kuko guteka mwese usanga afise touch yiwe. No kuvuga rero pawunye ubaye ubikunda, wo partager abandi ukuntu uzi guteka ibi na biriya, ukuntu uteka icapati, ukuntu uteka sandwich, urapartager n'abandi ukuntu uteka utuna turiya, hama bakagukurikirana, hama gutyo YouTube channel ukayikuza. Icyumviro kigira 11 no kwigisha abandi gucuranga instrument izina ziriya, nyimba ari guitar, nyimba ari piano, nyimba ari ukulele, nyimba ari trompete, nyimba ari violin. Donc ukigisha abantu, ukatanga ama tutorials ku kuntu bavuza instrument ubaye ubizi ngene babikora.
nko mu zindi ndimi ni channel nyinshi zirahari channel nyinshi zirahari zigisha ama instrument, ariko mu kirundi no mu kinyarwanda si kirenga, si benshi bigisha ama instrument. Kuri ubwo rero ubaye uzi kuvuza instrument, iyo yoba ari ide nziza cane wokorerako mu gutangura YouTube channel yawe gutyo ikaba successful. Icyumviro kigira 12 ni ugukuza YouTube channel. Nyimba ufise YouTube channel ifise iza yarageze kure, ukaba washoboye kugira ama success kuri YouTube channel, no kuvuga urazi icyo bisaba kugira umuntu akuze YouTube channel, urazi byinshi ko gukuza YouTube channel. Kuri ubwo rero woca unjoininga ukaza tukigisha abantu gukuza YouTube channel, kuko kuri no channel nico nkora, niyo ni sujet nziza, ni niche umuntu ashaka gukorerako akigisha abandi gukuza YouTube channel. Nko mu gifaransa cyangwa icongereza hoho ni niche ziri populaire cyane na competition iri hejuru, ariko mu kirundi no mu kinyarwanda si benshi bigisha abandi gukuza uburyo bwiza bwo kuza YouTube channel. Icyumviro kigira 13 no kwigisha indimi zitandukanye. Nyimbuzi ikirundi n'ikinyarwanda canke igifaransa, icongereza, gishinwa, tusa bashobora gutangura kwigisha abandi izo ndimi, kuko hari abanyamahanga nkarero bazi nyo abazungu bakakenera kwiga ikirundi canke ikinyarwanda, ugasanga wenda guhamagara abantu babigishiriza muhira. Nukuvuga ubaye ufise YouTube channel iriko ama information nka yose akeneye kugira umuntu yigisha ururimi, ntabo kwigwaje kurondera abantu babigisha, ko bibangutse ko atari machine akaje imbere y'imashini akiyigisha aho nyene ukamwigisha kuri YouTube channel yawe. Hama no kuvuga yoba ari sujet nziza cyane ubaye ufise ama competence, ubaye ubishoboye kwigisha izo ndimi zitandukanye. Icyumviro kigira 14 no kwigisha ibintu bitandukanye by'imyuga nka mekanike canke iki. Muri ico gihe uwo buri unique kandi uronka abantu benshi bagukurikirana, kwigisha abantu ngire umuntu ashobora guhindura amavuta mu mote, ukwereka abantu ukuntu ashobora guhindura gukora radiateur ibaye ifise ikibazo, ukuntu umuntu ashobora guhindura ibintu biriya ku modoka, wabibuzi byinshi uzi ufise noshe kuri mekanike, washaka kwigisha abantu ibintu bitandukanye kandi abantu gukurikirana, kuko abantu barakenera ibintu bwo bumenyi utubwira ashobora kwidepana imodoka imwononekaranye n'ibiki tusa, abantu gukurikirana cyane. Kandi wowe uri unique kuko mu kirundi n'ikinyarwanda nta YouTube channel nk'izoye zihari disponible, ariko mu zindi ndimi zirahari abantu barigisha cyane ibintu nk'ibyo. Ni kuvuga bitanguye wowe uri mu bambere wogira ama success cyane, niyo rero ni ide ukora ko cyane ubaye ufise izo competence. Icyumviro kigira 15 ni vlog. Vlog ni mu gihe wereka abantu upartage abandi ibyo ugenderamwo buri munsi. Nyimba ugiye kuri plage ukereka abantu kugeze kuri plage, nyimba ugiye kora mu fiance wawe ukereka abantu kugiye kora mu fiance wawe, tusa dokugashira ubuzima bwawe habona abantu bakagukurikirana. Benshi barabigira gutyo, benshi baragira vlog, benshi n'aba vlogger, ariko akenshi iyo udasanzwe warubatse izina muri iki na kiriya, utari nk'umuhanzi cyangwa umuririmbyi, abantu ntibeza ngo babente hazi ko batakuzi. Ego urashaka kugira ama success, ariko kenshi bitwara umwanya muremure ko abantu bibangutse ko bagukurikirana basanzwe bakuzi. Uri nka Faria cyangwa uri Medi cyangwa urundi muntu ugize vlogging, birabanguka cyangwa warigeze kuba nko mu Miss cyangwa umuntu uzwi kuri mwiza cyane umwigeme tusa. Muri ico gihe birabanguka cyane kugira vlogging, ariko ata muntu numwe akuzi, uhava wisanga uri kurakurikiranwa n'inshuti n'abagenzi gusa, abandi ntibabente cyane. Ariko na nyene ni nishi ivumye cyane, ishushe surtout mu gifaransa cyangwa mu congereza, ni nishi abantu bakunze gukora ko cyane kandi izana amahera nayone. Nawe nyene woshobora kuyikorera ko ubaye wikunda ibintu bya modeling n'ibindi, woshaka mu vlogger. Urakoze cyane rero gukwirikirana ino video gushika ku mpera. Nibaza ko washoboye kwiga ibitari bike, nibaza ko ubu ufise isanamu, urafise ifoto y'ukuntu woshobora gucagura sujet. Nibaza ko naguhaye ibitari bike ushobora gufatira ko mu gucagura niche wokorera ko ukubakira ko YouTube channel yawe. Kuri ubwo rero mu kunshimira fyonda like kugira video ishoye kugira amahirwe yo kushobora kugera kure na YouTube algorithm, izo gushobora kubonwa abandi benshi bashobora kuba bakeneye iyi information. Mubaye ufise ikibazo canke icyo ari cyo cyangwa gushikiriza kubijanye n'ukuntu umuntu yoshobora gucagura niche yo kwaka ko YouTube channel,
cushikiriza cusiga commentaire aho munsi, siga commentaire ndaza kukwishura, ndaza kunezerwa cyane no kubona ibyumviro byawe, ndakonezerwa no kwiga ku byumviro byawe. Hama ntiwibagire guconnecta nanje kuri social media platforms nka Instagram, Facebook canke Twitter. Izina nkoresha ni Armstrong Will, ariko kuri Facebook ni Armstrong Will Irambona. Hama ubandanye kugubwa neza mu byo urimo byose. See you in the next video.